umwimbu rero kugira ugira amagara no kubufungura neza. Mpiriwe mpishije abanyakirundo murabavyumva kare. Erega burya Imana ibahezagira uko muri abakozi. Twaravuze tuti umunwa wose utegeza kuronka ico ufungura. Muravyibuka tubivugana. Kwashi twace tuyirukana. Kugira ngo ugira amagara meza nuko ugira ivuriro. Amagara leta ifasha mu kuyatabara. Nico gituma leta itegeza kwigisha abaganga na bamwe bafasha mu buvuzi, abaforoma, kugira ngo amagara yacu agende neza. Mu kubungabunga ayo magara twarafashe umugambi yuko umutumba wose utegeza kuronka itabariro, baba baravura umuntu agifatwa kugira ntihagire uwivuza yasinzikaye. Hanyuma rero ku mutumba twahashize itabariro hazoba hari ujejwe amagara y'abantu. Uwo rero azoba akorana n'ibitaro vya komine. Ikomine yose itegeza kuronka ibitaro. Busoni yarabuze ibitaro none igiye kubironka ubunyene. Umugambi twarawuhejeje. Kugira ugira amagara meza ikomine yose itegeza kuba ifise ibitaro. Hanyuma ifise na ruseha baniha kugira ngo umuntu azoyagwariye mu mitumba, umwe ajejwe amagara y'abantu ku mutumba azoheza acahamagara ku bitaro vya komine ati nimuzane imodoka ize gutora umugwayi. Kuko mumutwaye ku nderuzo mwoshika mutevye yasinzikaye. Nimwiyumvire nk'umuvyeyi agomba kwibaruka. Ni ngombwa ko haca haza imodoka kumutora. Kwikomine rero hazoba hariho imodoka ijejwe kujana abagwayi kwa muganga.